Alvella. Imisi yose utembera n'abahungu batagira akamaro. Imisi yose ukaza muhira utahasa y'ijoro. Imisi yose ukavyuka umengo nta na program office kuko umugeni nyuma y'ubuhungu butagira n'akamaro. None ugomba baze ko jewe ndi umuntu wo gukoresha ikoropesho ngaha aye mu rugo. Mbe kwanza je ndi nga mu rugwi wawe. Ni Rukundo TV Burundi ndabaramukije cyane murameze neza ndaramukije Edmond ndaramukije Dr Makanzu ndaramukije Fabien ndaramukije Christine ndaramukije My Love ndaramukije Pepero ndaramukije Amina ndaramukije nambari Sa abona abantu nkunda kubona mudukurikirana ndaramukije n'abandi bantu benshi mukunda ko dukurikirana kuri Rukundo News TV mukuri kw'Imana ndabakunda cyane umuntu wese ntavuze ntugire ngo simona ndakubona ndabakunda cyane kandi Imana ibaho umugisha kuri micro ni wa mukobwa wanyu Allvella inyuma ya kamera hakaba hariho nyama cameraman inyama kabisa ni hatari umutumira wacu tugiye gukorana ikiganiro niyo mubona nga n'umusitari umusore mwiza yuzuye yateruye icuma kiramushika kabisa murabona ko aruzi yarameze neza ndakuramukije cyane Ndabaramukije nanje urameze neza yego ndameze bien karibu cyane kuri Rukundo News TV sawa mezi komenga urafise ubwoba waninye nani sinagutinya okay changamuka rero buke gusa nari ngifite indi vyiyumviro bihari ubona bikuye hariya uro tugeze ngaha ntabwo uri kuri imanzi ko shaka none nimero ayasuko two bimeze sorry nimba mvuze nabi gusa nyene nashaka ucangamuke nta muntu ngira avuga nabi hagiye umuntu asavuga ikiwa kimurimwo nta nabi birimo oya hari n'igihe uvuga ibintu nyene upfuye kurandamuka nawe nyene ibyo ntibibaho nk'ubu kuvuga ngo nagomba ntori nimero nivyo ndandamukanye oya gutora nimero n'ibintu bisanzwe yagusaba nimero si bibi hajya oya burya iyo mvuze ngo gutora nimero si nimero ya telefone abaririmbyi nimwe mukunda kuvuga ngo nabonye inimero y'ikirato cyane ndavuga sana okay yeah reka ndagusaba idondora abantu bariko baradukurikirana kuri Rukundo News TV bamenye umuntu tuko turaganira mu mwanya nini muri make je nitwa Ntucikwe RJC ku mazina y'abavyeyi hama kumva y'umuziki naho nitwa R JC Allright ni kuvuga ngo ni izina ryawe wafashe urari bavuga kujya brevia urishira urigira Allright muri make byo nkuko nyene mugabo siko bisanzwe kuko iyo R gusa nisigura RJC gusa hamiyo JC nayo gisigura ensemble y'ibintu byose vyirabura byose bikontrolwa muri JC dufata nk'akarorero turube sharobo byose ibintu vyirabura ivyo byose bipoperanije bica bikontrolwa muri JC none ko ariko wasemo kuyita ibintu vyirabura kana nje ndumwirabure aho da stare mugira amajana menshi nk'aba cameraman ngo ba imbesire nabanyuma ego Allright nk'umuntu w'umuririmbyi ucamva ikintu cyo gukora mbere yuko tutangura ikiganiro cyacu ndaziye ko familia yacu idashaka kubona turi kumwe eka n'abagenzi bacu ntibashaka kubibona iyo babonye turi kumwe insya zamenyo zinabahuwa ariko mabebe baby iyo twahuriye nta numwe ahazi n'imigambi dufitanye nta numwe ayizi warajwe inshingano kuvuga amajambo ata numwe yabatumye ngwino tubima amatwi tubapfungira isura yeah urazi iyo ndirimbo uri kurayiririmba numvise indirimbo hari abatipe baraho baririmba sinibuka abaribo baririmba indirimbo ivuga ngo erenga icamba bajese kindi nibutse umunsi twamenyana narabanje ndamugira umugenzi nawe aranyemerera mani wabariye kopi abona bari muri indirimbo yitwa ya mabukwe iyo nyene mwana tubane mabukwe oya so bavanga nabariye kopi sabo nyene no barimvye iyo nyene uri sûr yego okay tugaruke mu ntuze ikiganiro cyacu ndikora ko gusa naye numvise bisa sinzi ko wabivye melody sino bya melody ntikinabaho burya nta muntu ngira melody wundi umuntu ushaka kurimba cyo kimwe ntibibaho ariko ndimbura akarongo menda guhe basi wana nkajya wo muri Wasafi urumva ariko bararimba amajwi yabo urumva ko agomba kujana cyangwa kurumviriza Fizo na Double J urumva kumengo amajwi agomba kujana mwe ko baba basanzwe bari hamwe bakorera repetition hamwe batinduka hura bamenyereye ukamengo baririmba ritume imwe yeah
so barangira ngo bajyaye ngo nibo nariye copy Okay, birumvikana ni R JC nawe tugiye gukorana ikiganiro cacu. R JC ndagira ngo utubwire R JC mu majambo make avonagoye ninde? R JC. Urabizi ko umuntu agirwa n'ibintu byinshi ariko urashobora kuvuga ibintu by'ingenzi bya bintu umuntu wese yumvise acamenya R JC wariwe. Okay, muri make R JC novuga nti n'umwana w'abana batandatu hama nkasanzwe mvuka mu ntara ya Mwaro komine Bisoro. Baba uno musinicaranye n'umunyamwaro. Uri umunyamwaro? Yes. Komine Bisoro. Mana nkubu no gusaba amahera y'ifana wowe yingura. Cyane. Ko bavuze ngo abanyamwaro nimikura amafaranga. Bijya n'ibintu babeshe gusa hari abantu baba biha ibintu batazi iyo byavuye. Ukumva bavuga ngo abanyamwaro ariko we ngo batazi iyo byavuye. Burya hari umuntu yoza akakwita umusuma basi atana kanura gatonya yafatiye ko afuma babona ugendana n'umusuma basi ariko utari umusuma. Basi mbomye nko kubaza. None nk'ubu uye ko bavuga ngo abanyamwaro ngo bakunda amahera ngo ni ngumye. Ujya utanga akarora ko umuntu ubuza ati uwo muntu ndamuzika ko ndamira ko nabonye ari umunyamwaro. Aha rero nzogatanga mu kiganiro gikurikira yuko uyu muntu yoba yampaye ifana cyangwa atayinguriye no musi no ngoma mbone ko abanyamwaro mwikura cyangwa imwe vraiment ndagona ikibazo. Yego komeza sorry karagaciye. Amigisigaye naco. Burya keshi mara bakunda kuvuga ngo abanyamwaro ngo abantu bakunda amahera. Muri make abanyamwaro kuva na kera abantu bakunda gusatira barakora bakayarondera basi muri make ko niho bakunda amahera utayarondera. Ahubwo je numvise udakunda amahera ndagushira mu rwego rw'abantu bibinebwe. Aho nitwa tunari kumwe uko naje vraiment ndakunda amahera kandi baza ko nawe yakunda sivyo. Hama ikindi naco nkabandi umuririmbyi nkandi umukinyi w'amareresi hama nkasanga mwamwe gisagara cya Bujumbura nivyo. R JC n'umukinyi wa film. Yes. Ubu nyene twicaranye ngaro ashobora kwakitinga ukakitinga utuka nk'umuntu unuka nka jewe bigakora. Yego nta kibazo nakiyo utuka ntibikenewe. Niyo sene ndagusabye nkinira unkinira ushwanira untuka kabisa wankariye gose ariko ndagusabye manzi ukura ayo mafilme kwanza nta kibazo waninye none oya mukunda kwambara amafilme yari gemba nibaza yuko amaso yanyafise nk'akabazo cyangwa nibaza nta kibazo afise ndabona yego ndabona ni sawa rasa neza ngaho rero ni acting untuka washavuye handi ubu umenga ugomba kumira urageze mikro gase mavenda imena Okay. Mbe wavuze yitwa Alvella. Yes. Alvella. Imisi yose utembera n'abahungu batagira akamaro. Imisi yose ukaza muhira utahasa y'ijoro. Imisi yose ukavyuka umengo nta na program office kuko umugeni nyuma y'ubuhungu butagira n'akamaro kintu kimwe. None ugomba baze ko jewe ndi umuntu wo gukoresha icropression ngaha aye mu rugo. Mbe kwanza je ndine ngamugwi wawe. None ubundi ntiwiyizi umuntu uri uragira ngo ndinde kumukwibuka. Okay, sawa. Nibaze yuko kubona ko twabuze abavyeyi twabuze bwa ucu nkindaga urenze kindi rengaho hejuru sivyo guhe no mwanya je ngo mafata ingi nkuko ndi mukuru ngaha mu rugo usuye kuza saa 5 y'ijoro uzontabane mwana wa mama uce wigumira hariya hanze ntuzo nakubite hodi uzotera usubirinya kujya hungu mwari kumwe hariya nyene uce wirarira hanyene ase no bitabaye ko naho nzokweka indi action nzokora ngaha mu rugo ariko raganda kubaze wimvira yuko ari wowe ufise mu nzu wenyene hano hanze abantu tuba turi kumwe batamu gisaka sawa niyo mpamvu urumva gisigura ko ibintu byose ubikora kuri uvuga ati nayo gomba nkaramize ko uye ndafise yonja kwigira nka nkwaye nimihari ubwira kuri ko nyene mani mugi wapi ibi bintu tuko turayageze kometse oya twavuye ugaruka muri mood wa mungu yashavuye oya wa mungu yasha Yesu Kristo uzi kometse je sinamwijoro twariko turakitinga filme gusa ego ariko nabonye urazi kwakitinga neza shaferi nibuke je surafise filme maze kukinamo umuntu weshanga kuja kuraba yego yitwa ngo filme twa House Girl mwalimu owaimi penzira manyanyaso ndozo ukeneye urashaka kuja kuri YouTube ukandika drama films Burundi ikontrolwa muri JC Productions tudishikirako aho ni ukineye amafilme yes tuganirize ku by'urugendo rwawe rw'umuziki ndibaza ku by'urugendo rw'umuziki sinovuga ngo nibyo hatari cyane muganda nakore ko biraza nibuke uko bakunda kuvuga ngo zibika zare amagi nimba ndi ngaha aye ndabona ko umengo nyene ndi mutoya mugabo ndizeye yuko imbere ari heza ndabona ikindi kintu yes R JC ubwa mbere wimvira kuja muri studio kuririmba niki kintu cyaguteye kumva ushaka kuba muri okay ikintu cyambere na mbere cyoco je nakuze nkunda umuziki
kuko je ndi ukamaze kuba mfise imyaka 5 namaze kuba numva indirimbo y'umuntu nkumva kinyohe nkanatonda no mushengera nkakunda kuririmba kuko bwa nageze kuba Ntucikwe. Ubu nawe byagenze gute no kiri mu Kristo? Ndi umukatolika mbwa kosa ubwa mbere nkiri umwana ari umuribre kuko n'abavyeyi banje bose n'abaribre kugeza n'ubu n'abaribre mugaje. Ne muri katolika ntibakijije? Barakijijwe mugabo hari bakunda kudoponda bavuga ngo bajya ngo ntibakijijwe mugabo ababivuga n'abatabizi kuko hari mu mataramya gutandukanya gukizwa icarico hari gukizwa no kwihana kuko waje umuntu wese yamaze kuba abatijwe uwo oye abakijijwe mugu wihanye nawe nugenya abafise nivyo yihana. We nuracumura ngo ugira hano wihana? Sinova ngo ndumuranda vraiment ndafise ibicumuro mugabo gusa hari abaca biyaminiye abantu bagenda bariyemera kandi kwiyemera urazi ko bitare ko umaze kuba wiyemera ugeze ngo abantu baca bita ngo naberanda nanje sindi umweranda. Komeza rero twari turi ku rugendo rwagumze hama kunyene biraza buke ndakura kugira natayo cyane kuva nti ndakunda umuziki rero fresh niga witiyeme natayo kuba rero ntango wakumva indirimbo no kuvuga nti no gufana nkanafana kuko ndafise abaririmbyi fana kandi cyane ngose. Niye muririmbyi ukunda mu bandi bose? Umuririmbyi wa mbere nkunda ngamwe cy'u Burundi wa mbere ndakunda Natasha ko ndafise na logo yiwe yagatako urumva urafise na logo ya Natasha iri he? Nginga ni logo yiwe yewe gayewe buretse mbwira uru rukundo rwo kugira ugera ahantu umuntu umwandika ku kuboko kwawe rwavuye go. Okay ncambe nambe nabwiye yuko je narakunda kandi nkafana nturaje mfanye umuntu ndamufana wese apana yaje uvuga hari abantu nk'akarorero twe twarakunda gufana ibintu by'amamace kumva ngo je ngo fana Real ngo ubundi ngo je ngo fana Barca ngo za Chelsea urumva watonda muri match urumufana yawe kazumvira atsinzwe akagushitura wasubirayo barayongeye gacuvuga ngo apinda hevye ngo ndigire muri Barca niho nago matsinda nanje rero iyo mfanye umuntu je simpeba kandi umuntu acamufana kandi nzokoma ndamufana nano gomba la byose yatari urumva nano gomba kanye nkabwa ndazamutse muziki ndashaka kuzamuka ugahona je ndashitse hano bwa ndamurengeye nzokoma ndamufana sinzovana ko ndamurengeye nzokoma ndamufana kwako nyene kwako yes hama kugira nanje niyumvira nti ewana ngomba kwanza nje gukora umuziki nanje gusa subiye inyuma niga witiyeme ntaye kwandika indirimbo ya mbere iyo natawe ko no kuririmba kandi nageze kwisohora nteba urumva nahise wari muri 2019 urumva iyo myaka yaciye ni myinshi kandi naco nayihinduye ko n'umunsi njya muri navuze indirimbo ntaco ngomba ko ndayihindurako ko nayanditse kera ndayiririmba ukunyene izobiha izoryoha ndayiririmba ukunyene kuko nayanditse mbwira nkunda umuziki sana hama biraza buke ugeza nkori ya kabiri ugeza nkori ya gatatu n'ubumbandanya nkora kandi mbwira n'abafanzi banje mu minsi mike cyane nta minsi sigaye ni minsi mike cyane indirimbo shasha na video. R JC mu ndirimbo zose umaze gusohora nihe ndirimbo uraba ukumvira gukora ku mutima cyane? Jewe mu ndirimbo zanje zose ndazumvirije cendera nziranye ndavuga ni fresh gusa ndafise indirimbo nakoze igira kabiri yeke ibintu by'ubuzima muri make je ndayumvirije ndumva kingoye kandi nkumva kifise impanuro nyinshi naho mbona umengo naba bayumviriza umengo sikirenga mugabo ntaje kumva ngirango niko birangirango nkiri hariya hasi atabantu benshi baramenya ye kuko ubuzanda gano cyane yumvira ikintu kimwe ari ibintu bikunda kunshitura cyane bikanambabaza ngahamwe ndasiyunzi kingayi wacu je sinzi kungene hano barimvye we tumeze twe turafise ukuntu tubona no kamengo basi nk'akarorero dufate nk'ubu je nkunda umusupastar ndakoze indirimbo je ndumunda kandi ndafise ndagira apeti yo kuyumviriza nkakumviriza muga ndibaza naho superstar bake bashaka kuvuga ati reka numvirize indirimbo mwanda kandi twumva ingene ikoze arashobora no kuja kuri YouTube bavuga ati reka numvirize muga nagasabo ntakakugabiye muga je nanje bashingira ngo mukubaha ahubwo nyango ni kuri nkofero ndakega rero ikintu agomba se nugira ko ntumirira abarimvye bo ngambwe go cyaje reka tube solidaire nko mu bindi bihugu kuko je sinova ngo nagiye mu bindi bihugu ntavyo ndajamo muga twashaka kumviriza inkuru zabo ku marezo sociaux ko bwati abantu vraiment barashize hamwe barakundanye barakorana tangorane nimwe sivyo kuko nk'akarorero ujya mu bindi bihugu keshi iyo bakoze nk'ama concert urakunda gura batuyemo mu underground umwe ngaha mu Burundi burya sinzi urashaka kuba bigira mugabo nk'ama concert je namaze ko banjamo nimba ara superstar bayiteguye nashaka kuba tadutuyemo mu underground umwe basi nawe tumuvumisha n'akantu gatoya ugahana ikibazo kandi burya tuko turanabiraba hajya sinzi
niko ndavyiyumvira jewe burya hajya mu underground no mu superstar je nibaza mu superstar wazi kwandika umuziki ndose mu underground oya ahubwo nuko aba yaragize amahirwe gusa agakora bigakora urazi gituma umuntu amaze kuba hit keshi sinovuga ngo no kudebukirwa ntasubira kwiyumvira cyane ko yahora yimvira muga nka jemba ndi hasi ndiyumva ngo ntibasha maka satiye shike nkaye none R JC naguciriyemo niki kinumva uri kurakora kugira ngo nawe uve mu underground bwawe ushobore kuba waduza umuziki wawe jewe je nakubwiye sinkunda kwiyemera je siniyemera niyo mpamvu nanka n'abaririmbyi biyemera hajya uko ndakunda kuvuga ako kwita ikintu upfa umuntu abantu bakikwita je na ico ndi cyoco gusa ndiko ndakora kandi ayifashije umuntu uhoraho nzoshikaho nkeneye ugerageje kuraba ubona uzocisha he ugatoborera he kugira ngo ushobore gushika ko iyo nibanga yanje n'Imana gusa R JC hari indirimbo yawe iheruka gusohoka hajya itongo guma indirimbo guma kugira uyandike nusirimwe amajambo meza umusenda yumviriza uyindongekera washingiye kuki wafatiye kugira ngo wandike indirimbo nkiri muri make rya ndirimbo kuyandika ego ni y'urukundo mugabo rutinjiyeho gose cyane gose urumva kandi sinova nanditse ngo ni histoire yiwanje ni histoire mbona ku bantu nyene kuko keshi je ndakunda kwirabira bikunda kuba cyane nko ku bantu bamaze kuba bakundanye bya fresh canke babana mu ngo ukazohura basi nk'akarorero ku bantu babanye mu ngo ndashaka kuza gutembera nkiwawe dufate wasi urubatse sivyo shitse nkiwawe nkaca sanga nko munsi umugabo wawe ni wowe ariko arankamesa dusane tuzi abantu besha abagabo bagwa ati Jefferson umugore wanje kandi akazafisa nini kumesa muhira n'ibindi bintu ngabo apare ivyo abazi kumesa muyi ariko amesa umugabo wawe acha numva umengo nyene ni ibintu nishizemo nabi acha bagompera nangaho nyene n'urusaku rugaca ruza nyamwane wapi umugore wawe aragukinura ashaka kumesa ina mugabo ashaka kumesa nyene mugabo ibimbi je ndavyinjiyemo mugabo sinzi organisation ya wewe n'umugabo wawe mu ngene babimeze hamwe ico gemba ndabinjiriye niyo mpamvu nyene ndimanye mu kuririmba nagombye gukebura abantu bumva insako mbe kumviriza amajambo y'abantu ahubwo muri mba mu rugo mwibaniye mwe muzi ngene mwibaniye mege nyene bajya wo hanze nabo bareke mbe kubumviriza kuko buryaye hajya keshi y'umugabo agwanye n'umugore mu nzu byagoye kujya kubanguranya ngwasha no kubangura gacu kubitwa wenyene warugiye kubanguranya niyo mpamvu rero nasha mvuga nti rege ndimo kuyandika nagombye guhanura nimba urahantu igumira aho nyene urekane nabavuga ibitagira akamaro yes umuziki nike kuri wowe je kubyanje umuziki nakazi ni business R JC anafise umufiyaza nawe cyangwa mwese muvyumva ntawe kubera iki kubera impamvu sinovuga impamvu ntayo novuga makurazi gituma ndio sindo ipangira programa kuko no mwanya sindiko niruka no gukundana je ndiko nirukira n'ubuzima ariko ubundi hari ikintu bakunda kuvuga bakavuga ngo abantu b'abastari uririmbo mu urukundo muririmba mu ndirimbo zanyu namugwanye ntabwo mufise ko riki mutanga ibintu badafise sinzi ngana je no bivuga ko cyangwa mukabebesha abantu mukababembereza mu ndirimbo ariko iyo hageze yuko namwe mu murekura ikintu mufise bya bintu muri kwa muravuga nuvuga ngo abakobwa iyo twumva muririmba ibintu nkabijya besha hari gihe bavuga ati wow uyu muntu dukundanye ngira yomfata neza ariko yashika gasa my friend ibintu ririmba nanaho bihuriye n'urukundo wowe utanga ni kubera iki azi gusa ndashobora kuba ndirimba indirimbo y'urukundo mugabo mu gihe ntakunda ega kuririmba no bivuga ni nk'ukina ireresi abakinyi ireresi bavuga nka jewe ivyo nkina mvuga yuko kuri jewe ari ububeshi kuri je niko ndabikina n'ububeshi muga kuri wewe uri kurabiraba kuba rukuri kuvuga ati kumbe ibintu kwe n'ivyamubaye ku mugabo bweje ntiba byarambaye ko agomba niko mpano byabaye ko cene numbisha nyerekanisha ukungene ibintu biba ku bantu no kuririmba rero nashaka kuririmba indirimbo y'urukundo nuko abantu n'urukundo nifitiye mugabo kubera iki kuramba niko ndaririmba kugira bajya aye bumwe ega hani jewe sindirimba kugira niririmbire je ndirimba kugira ndirimbira abandi kuko yangomba kuririmba kugira niririmbire hose mari banaja muri studio mbona nicaye aca niririmbira gusa R JC nihe vision ufise mu myaka nka 10 iri imbere cyangwa 5 mu gikorwa cya 10 je vision mfise mu myaka kwanda sinovuga mu myaka 10 imbere bari namyinshi novuga mu myaka nk'itanu dufate ndipfuza kuba mfise nanje nkabona
mpagarikiye ashaka kuvuga ati twe turabayeho kubera naka. Hari abantu muga bumvise ngo turabayeho kubera naka cumengo no banda basuzuguye. Kuko je keshi yari ibintu nkunda kuraba bikambabaza. Urumva bikambabaza. Kaito kinama nakibwiye abantu benshi ndakora gitanga kakarorero. Ngarura umubosi ufise nk'amazu nk'atanu. Urumva. Muga mwaye amazu atanu. Ngo ashaka kuba n'umuntu umupfakazi canke umuntu mubibi. Ko je keshi nakunda kuba ababibi. Mugahora kugira ati mutama fasha ashaka kubwira ati isoko kandi uri umusore canke uri umuntu nyene w'umugabo nyene ambwakiri umujenejene uko kaza wumva bavuga ngo soko ngo fasha umijana ni mubi babikubariye birahirya nkuko gacugenda urumva ivyanje biranirya mu mutwe nko nk'akarorero burya ayo burya kugira umuntu abo mubibi hajya aba yarakoze tadukwiye twese niyo tuja tuzabatamakazi n'abatwe kumuba rero nanje ndipfuza mu myaka 5 iri imbere nzobe mfise nanje abantu mvuga nti abanda bafasha kubera mbona uburyo bwabo bwabaye buke kandi nkifuza ko nzonda bikora byavuye mu muziki. Yes. R JC niwe muririmbyi mu Burundi yemera akora ibikorwa neza. Namukubwiye. Natasha. Oh, nilikuwa nimesahau. No, nuyuhe muririmbyi uhora urabukavuga ati man uyu muntu kweri naho yogomba kihebera ibi bintu ni si ibintu byo kuko hari ibintu umuntu akora ugasaga umenga arasunika arahari. Wazi kintu cyangwa mvuge je nakubwiye sinkunda guponda. Urumva hajya umuririmbyi ashaka kuririmba n'umunsi indirimbo ukumva kari nziza amabuke akubitwa akakubita swata uko ni ibintu bibaho rero ntigisigura kandi nkuko naho ugomba kuririmba indirimbo ntigisubira kuzokoma kuvuga ibintu bibi imisi yose haragera igihe bikaza nkandi ngoro mondevori rero guma bizatera imbere bukebuke rero je nta muri ibyo nashobora gufata nabi niyo mpamvu ngomba se no gutumirira ndakunda no kuvuga rimwe ku ba journalist kandi sindavuze ko ngo no kubatuka kuko ikihari kiravugwa sivyo hari ikintu gikunda kumbabaza. Imagine je nk'ubu ndatoya amahera yanje ndagiye muri studio ndakoze indirimbo ndakoze video sivyo nahiza naho ku radio canke nyene nakoreshwa kiganiro na bamwe nyene mukora ku ma TV onera kazamba ngo mani ngo wapiverema ngo ibintu ngo yakwe wakwe warataye umwanya yego irevre nataye umwanya mugayivanye nayo uvyumvirije hari ikintu nguma mvuga burya ndazi na Alvella hajya bombwira yuko we uvuze ati ikintu je ko ndagikunze niko nanjye ndagikunda oya muri muntu wese akunda ikintu rero nimba uri umujournaliste karose amahirwe yo kuvuza iyo ndirimbo y'umuntu ku radio gusa ikintu nanga ndanga umuntu aririmba ibintu bidukuza kakaranga urumva bitwa nkanisha basi ugahura ayo nabakunda bavuga ngo ni kwambura ngo kura agashambara umuntu mu gihe uzi ko hari indirimbo ifise impanuro yigisha urumva je ndibaza uyimuvugiriza kuko ni haza kubura abamambre nabo baza kubumva bakavuga ati vraiment umuntu yaririmbye neza nundi aza kwimva ati wapi kwe niyo mpamvu camvuga nti rero niba tuvugirize basha no kuri hama twibereho ugahora mbere kwanza n'abantu aryoherwa ati je no ryoherwa mbe numvise indirimbo yo mu superstar gusa nta mwanda kandi ngomba kuyumviriza mu guce bibuka yuko nimba ari mu superstar yarigeze kuba hehe ari R JC tuja musozero kiganiro cacu ndakubaza akabazo k'amatsiko. R JC uramaze kuja kwirega haba kwa padiri cyangwa kwa pastori umuso yego warigeze kuja kwirega icaco gusambana isi cyane waragiye kwihana icaco gusambana tumaze tumagiye kucirega burya arashaka gucumbaza ati none warasambanye urumva cyo kambaza ibindi bintu kuba y'ivyaha ngo biragoye ngo ujya ngo umaze ngo kuba wifuza ngo wasa ubane ngo ndakwifuje we ejo umaze kuryamana n'abakobwa banga jewe babiri gusa yes. Uri umustar ningena abakobwa bakunda bongo abastar rego lazima bana ubwiye yuko abo bakobwa wari wabibasavye ngo muryamane mani ugo makumbazi ibibazo biko rambaza no babigoye none ujya uryamana n'umuntu utayimusavye ari genyene umufashe kumufasha gufasha ngupo noneho abo bakobwa nibo bagiye kwiregera kwa padiri ni wagiye kwika kwa padiri ni wagiye kwiregura avuga ati narasambaye mana yego verema kandi wafashe umwanzuro ko utazosubira sinova ngo sinzosubira ko mba nihenze cyane mugabo mu byiyumviro ndipfuza ko nosubira gusambana urifuza ko usubira mu kazoja gusaba imbabazi uraza yarabwiye gituma kirazira kwa muvuga ngo
dufate nk'ubu uye nkako niwo nakubwira nti mvyuka muhira ndashaka kuba nicara mu nambwa nti abavyeyi banje n'umunsi bari gukora baraza kunzanira utwonge nta kibazo na kimwe nkaca muhana amenyera ivyo nyene amenyera ivyo nyene muga urumva nakamenyero kandi muga si vyiza mbe none niho byashika nabo bakansohora bizosha bigenda gute kana amenye guma nicara inye uzimamvu nakubaje ico kibazo impamvu nakubaje ico kibazo ko umaze kuja kwihana ukagenda gusaba imbabazi ndagira ngo ugira akaja mu mbwirira abantu babasambanye byananiye ko bahe ikintu by'abasambanye byananiye ko biheba je vraiment ahubwo kwanza apana kuvuga uko naje nanavuze ko nagenda senga bukewe kandi ndasengera no umuntu ashaka no gusenga nawe ugakira abantu basambanye byananiye kwihangana muze kundondera inbox je tuvuga imyanya ni 79 sa 75 abakobwa kenze baba bahungu baba bakobwa 79 sa 75 desa kenze muze kundondera inbox je tuvugane ndabatoza umuti wo kwihangana uyu muti uvugire ngaha bose bazowubone hari abantu batanu nk'umanya ko kurondera bagira inama ubunye ikintu kimwe bavuga yuko ubushaka keza kihebera nimba maze kuba ntanzi iyo nimero ico kirakwiye niho na hanura umwe nawazohanura mugenzi ye hama bose batinde bashikiye ko mba ega imani guhezagire kuba warabihevye RJC gusambana nica amen ndabizi cyane ego tuja musoze ikiganiro cyacu gira akajambo ubwira abantu bariko baradukurikirana kuri Rukundo News TV nk'abafanzi bawe mbese n'abandi bantu bose badukurikirana cha kwanza mbere yo mvuga ivyo nabanza kubakengukira je nyene kwa mwigo vraiment mukantumira muri kano kaganiro nyene genda nke nanje umwe kwa novuga ko hari beshi sinzi badagomba nyango sinzi naone ngene nivuze naone ku bantu ba TV online ngani hazoshye banyankira ico nyene ko je ndakunda kuvuga waraye na utinya namango nta gutinya kugira gute ngo wosone mugiye ndakunda gukwikirana ama TV online kandi cyane ugahura nk'umuntu mu ndwi apostinze ibiganiro bine vy'umuririmbyi umwe cyo muhenda muravye keshi nta komantere ngo nkunda kugira mugabirangiye mu mutwe none mwico gihe cyamvuga namahera yo bamuha n'urukunda mukunda cyane je aga TV nkunda gukurikirana ko mu gihugu kiraho nagombye kuvuga aga TV kandi azana bashaka kuba maze ukabona gakunda kugisha ibiganiro abantu babana bato baraba impano z'abantu bakiri bato kandi ndabigutumiye nimbo bishoboye nzogisha ibiganiro abana bato uko byanakundwa kandi ndabikunda cyane rero apana bw'umuvuga ngo kanje kugisha yamaze kumenya Landry promoter yageze kwakora ibiganiro bwa mbere binyohera nuba nanyohera mugageze ko iganiro by'ubwa mbere binyohera ugaragiye kuraba abantu bari kuroba nk'ibikere urumva abantu bagiye ibikere man yagiye kuraba abantu bari bikere cyo navuga nti ego vraiment iyi adekuvuye vraiment ikintu cy'cyumviro cyiza rero byiza numva ko je sindabona ngaha mu Burundi nka TV mugasinzi ko ndaba bake je nta ndabona yakoresheje ikiganiro nk'umwana w'imyaka nk'ine ariko namusomborotsa mu majambo aho ndabona ndakubwiza kubikora kandi zo dekuvuye hama rero no cyangwa nti abamambe mukurikirane Rukundo TV News hama mugire subscribe partage n'ibindi byose bisanzwe bikenewe uko ndazi ko nka mwese musanzwe mubizi hama ndanabatumira naje kuja kuri YouTube yanje mwandike RJC hama murabe ibikorwa vyanje ntumiye nano taragira subscribe barayigira hakiri kare kuko ndafitiye bishasha kandi vy'amateka cyane yes ni RJC murashaka kugenda kuri channel yiwe ya YouTube mukaraba ibikorwa vyiwe mnasanga ku indirimbo nyinshi video audio nziza kandi zimeze neza mushobora kuja kuri Facebook yiwe mukandika RJC ni R hanyuma J A I S mwabyumvise ni R J A I S ni ko mushobora kwandika mukabona ibikorwa vyiwe mushobora kuja kuri Instagram yego Aya umstara atakoresha Instagram sinayikoresha ngeze kwa ndayifise mugasinze ukuntu yabaye bloke gusa ndafise program gusa kwipanga fresh niyashaka kwa nayiguruye nabi kuko utamenya uko ndavyiga kandi ndayiguruye ifise uko ndabishaka igomba kumera RJC je wagafuka munwa nakibage wagasize je nakaza niho nyukije ndakambare RJC urazi icongereza urazi igifaransa oya urakoze nagomba ndakubaza agafuka munwa mu gifaransa agafuka munwa aishe na uratwenza ko niko kumwe mu kumuna kubibaza ngaho kambye buya ari igifaransa kiri mu Kirundi ni igifaransa cy'igifaransa nyene
hari abavuga ngo maske mugaje yanye numvise keshi maske nibaza ko maske ibifunika hose urumva ayo ni ni maske cyangwa ni couvre bouche couvre bouche si couverture hamwe gacufuka umuntu ari bindi birenga bivamwe wese no kwatahura sivyo none turagushimiye ku mwanya wawe nanye ndabakengurukiye cyane ndabashimiye namwe ego ndabashimiye namwe abantu mwakurikiranye ikiganiro cyacu kaneze ko cyabanezereye cyane Pepero big up sana Dr Makanzu big up sana n'abandi benshi ba Christine nkuko natangoye ndabavuga n'abandi benshi mwese mugira aho muba mwubawe Imana ibaho umugisha ciao mwaraheze